Ingingo ya 11 y'iryo bwirizwa iratomora amakori atangwa ku gitungwa umuntu atunze yaba ku nka n'ibindi bitungwa vyose vyuza. Iyo ngingo ya 11 ivuga ko ikori ryo ku mwaka ritangwa ku nka ritozwa n'ikomine inka ziba zanditswemwo hafatiwe ku gitigiri cizo nyene inka afise, ritangura kurihwa kuva ku igenekerezo rya mbere mu kakaro ry'umwaka ikori ritegerezwa gutangwamwo. Igiciro c'ikori ku nka akaba ari amafaranga y'amarundi 3,000 ku mwaka. Ingingo ya 16 y'iryo tegeko ivuga ko irihwa ry'ikori ryemezwa n'urwandiko rw'urupapuro canke rwo mu buhinga bwa none rihabwa umutangakori rukozwe kandi rwemewe n'intwaro, kandi agategerezwa kurubika mu kiringo c'imyaka 10. Ico kiringo gihagarikwa n'urwandiko rwo kwishuza. Ingingo ya 17 y'iryo bwirizwa ivuga ko itagisi ku gitungwa kigurishijwe ritozwa ku nka kubifatwa nk'ibitwazi, impene, intama n'ingurube. Ingingo ya 18 ivuga ko itagisi risabwa uwugurishije igitungwa kandi akaririhira aho akigurishirije. Ingingo ya 19 yerekana ingene amafaranga yadugijwe ku bitungwa bitandukanye iyo bigurishijwe. Ku nka akaba hatangwa amafaranga agera ku bihumbi 20 vy'amarundi, nayo intama, impene, ingurube akaba hatangwa amatagisi angana n'ibihumbi 5. Uwugurishije ico gitungwa akaba arihiraho itagisi akigurishije canke amenyesheje ko yakigurishije. Irihwa ry'ikori rikaba ryemezwa kandi n'urwandiko rw'urupapuro canke rwo mu buhinga bwa none ruhabwa umutangakori rukozwe kandi rwemewe n'intwaro. Ingingo ya 21 y'iryo bwirizwa irerekana amatagisi atangwa ku bitungwa bibazwe. Itagisi risabwa umuyangayanga ku gitungwa cose kibazwe mu gihe co kukibaga kandi akarihira aho kibagiwe. Iryo tagisi naryo ritangwa ku nka, ibitwazi, imparage, intama, impene no ku ngurube. Ayo matagisi ku bitungwa bibazwe akaba angana n'amafaranga 20,000 ku nka n'ibifatwa nk'amafarasi, nayo ku ntama, impene, ingurube akaba angana n'ibihumbi 5.